Allez où? En Tanzanie. En Tanzanie? Ouais. Votre document? Quel document? Carte rose, voiture, assurance. Tu es seul? Eh oui, je suis seule. Pourquoi? Pourquoi? Bah parce que c'est bien d'être toute seule. Assurance? Ouais, ça, c'est avec les papiers de la voiture. Oui. Voilà. Ça, c'est la Tanzanie. International? Oui, c'est international. Hein? Oui. Bonjour! Bonjour, ça va? Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui, il y a tout qui marche, mon chef. Merci, chef. Carte. Je peux pas, j'ai que 3 jours de visa. Ah. Eh oui, donc je dois sortir aujourd'hui. À Bujumbura, 3 jours visa. Ouais. Donc là, il faut que j'y aille. Encore seul. Encore seul? Ok. Merci, chef, bonne journée. Bonjour. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va. Oui? Hein? Je peux y aller? Hein? Je vais en Tanzanie. Hein? Ok, vous êtes bourré. Au revoir, chef. Wow. Policier bourré, c'est pas ouf, hein? Leta y'u Burundi irakwiye kugwanya uno muzungu. Uyu muzungu muramaze imisi mumubona video ziwe ziguma zitrendinga. Ariko arakoresha kamera mu modoka akacaca ku mupaka afise kamera. Kubera ko abapolisi biwacu tagifaransa kirekire bazi, ashaza kutumara amazi bavugisha igifaransa kirekire, bakaca bavuga igifaransa kitameze neza. Usanga aba influencer nabo harimo n'abacimamanda beko bagerageza kugwanya baposting no video bavuga ngo ni nkandagira bitabo. Ni nkandagira bitabo gute gacimamanda nta soni. Uwo muzungu ntibona ko afise target yo kutumara amazi ubuko yo gucafuza Burundi. Mbe ni itegeko kumenya igifaransa. Kumenya igifaransa ni itegeko. Mbe wa muzungu we wareka baguma ashaka kutumara amazi. Tumubwiye ikirundi ciwacu yotahura ivyo ari ivyo. Yotahura ivyo ari ivyo. Kumenya igifaransa nivyo ni vyiza mugabo. Si itegeko kukimenya ijana kuyijana. Kuko nabo bari hanze simaka ivyo dimi z'abazungu baci bazimye neza ijana kuyijana. Uyu muzungu rero leta irakwiye kumwiruka kikamufatika ikamuhagarira kubera ko ariko aragerageza kuducafuza. Imuhimbira ikazi w'umuzungu.